Imana yanyeretse abantu bambaye amaderedi benshi cyane bari gutabwa muri urwo ruzi. Abantu bambaye amaderedi ni ukuvuga mu bwami bw'Imana ntibashobora kubwinjiramo, cyo kimwe no guhingisha imishatsi ukamenga n'amahembe. Muntu uzi kuhingisha imishatsi ubwami bw'Imana ntazobwinjiramo. Wari umugwi munini w'abahingisha imishatsi, nabonye ubwami bw'Imana badashoboye kubwinjiramo. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Mana yo mu ijuru, turagushimiye ku byiza ukora, turagushimiye ku buntu n'imbabazi zawe. Ndakwinginze aka kanya n'iyi saha iri jambo ryawe urigwanirire aho rikwiye gushika abariho rishika kibirengeye kizima, utegura imitima y'abakwizigiye kugira ngo mwami urukundo ribafashe muri byose, mwami urukundo bagire kunesha no kugwanirirwa kuva kuri wewe. Tubiguhereye icyubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Uno munsi igenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022, Imana yantumanye amajambo y'imburi agizwe n'ingingo 27. Imana yanyeretse mu ijuru, inyereka ingene ijuru riri kwitegurira kuza gutora umugeni mu isi. Nabonye igisagara ciza kirimo abamarayika bambaye ikanzu zera, bari kuririmba indirimbo ivuga ngo ambara ibigwanishwa tugende. Mbona indogoba zitonze ku murongo, abamarayika burira za ndogoba biteguriye kuza gutora umugeni mu isi. Mbona uruzi runini, nabonye ata muntu afise icyaha yoshobora kujabuka urwo ruzi. Imana irambwira ngo igitumye benshi batajabuka uru ruzi nuko banyoshwe n'ibyaha. Imana irambwira ngo genda utangarize abantu izi ngingo 27 kugira bamenye ikibabujije ijuru. Ingingo ya mbere, Imana yanyeretse abantu bambaye amaderedi benshi cyane bari gutabwa muri urwo ruzi. Abantu bambaye amaderedi ni ukuvuga mu bwami bw'Imana ntibashobora kubwinjiramo, cyo kimwe no guhingisha imishatsi ukamenga n'amahembe. Muntu uzi kuhingisha imishatsi ubwami bw'Imana ntazobwinjiramo. Wari umugwi munini w'abahingisha imishatsi, nabonye ubwami bw'Imana badashoboye kubwinjiramo. Ingingo igira kabiri, Imana yanyeretse abantu baja gukorera amahera yo ku munsi bataye imirimo y'Imana, ntibubahe isaha y'Imana. Nabonye batawe muri urwo ruzi. Abantu mwahawe ibikorwa mukakengera igikorwa mwahawe, mukaja gukora ibikorwa by'iwanyu mukabikaba n'amahera. Imana yanyeretse yuko ubwami bw'Imana atari ubwanyu. Cungera isaha y'Imana, cungera igikorwa wahawe, wubahirize umwanya wahawe mu mirimo yawe, niho uzobona ubwami bw'Imana. Ingingo igira gatatu, Imana yanyeretse abungere b'inka batinjira mu ijuru kubwo ubusuma bwabo. Bihumuriza bavuga ngo mu ishambi iyo baragiye nta ndya baronka zo gufungurirayo, bigatuma bagenda gusoroma indimo z'abandi. Ibyo nivyo byababujije ijuru, kuko nabonye abaragizi b'inka canke b'ibitungwa ata numwe ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana kubwo ubusuma buri muri bo. Ingingo ya kane, Imana yanyeretse abantu bagurisha abandi. Imana yambwiye ngo ndakubwire ko atasoko Imana yatanze ryo kugurishamwo abantu, ubikora ubizi ko utazobona ubwami bw'Imana. Harimo abantu bagomba ubutunzi bwihuta, bigatuma badandaza imiryango yabo bakayitanga ikuzimu,
canke bagatanga abandi abantu, ariko Imana iravuga ngo nta soko yigeze itanga ryo kugurisha umwana w'umuntu. Ivyo bikora ubizi kuko ubwami bw'Imana utazobwinjiramo. Ingingo igira gatanu, Imana yanyeretse abadandaza ingene badandariza: ica mbere ku biheko, ica kabiri gusesa amaraso, ica gatatu imisaraba y'abapfuye bakayishyira mu rudandazwa rwabo, icya kane ubuhanga bw'abana b'abantu bakabushyira mu bidandazwa byabo. Wewe wiyumvira yuko ugomba gutera imbere ari uko ukoresheje gusesa amaraso, Imana yambwiye ngo ubwami bw'Imana si ubwawe. Wewe wiyumvira yuko udandariza ku biheko, ibikorwa byawe byose wokoresha ibiheko, ubwami bw'Imana si ubwawe. Wewe wiyumvira yuko wosesa amaraso cyane ugahimbagura umuntu, ugafata ibihimba by'umuntu ugahamba mu bidandazwa byawe, ijuru si rwawe, ubikora ubizi. Ingingo igira gatandatu, Imana yanyeretse abantu benshi bitwararitse imigambwe, ivy'Imana babishira hasi. Nabonye abantu benshi bitwararitse ivy'imigambwe, nabonye ata muntu n'umwe ashoboye kwinjira mu bwami bw'Imana, bivanye nuko mu migambwe yabo bagendamwo atavy'Imana bakorera, ahubwo barondera gukorera imigambwe gusa, bakanyuranya n'ubugombe bw'Imana. Ivyo nivyo bibabujije ijuru, kuko ntimwagenze nk'uko Imana ibyifuza. Ingingo igira indwi, Imana yanyeretse abantu benshi bishwe n'ibisamaza. Umupira, Imana irambwira ngo umupira urabaye ibisamaza ku bantu benshi. Nukuvuga wewe witwa kuri pasiteri, mwarimu, mujenama, mukristo, ugisamazwa n'umupira, Imana yambwiye ngo ubwami bw'Imana si rwawe, kuko witwararitse ivy'umupira. Mbere bamwe no gutanga intererano y'umupira bakayitanga. Mbega muzogwanya ico gisigo gute mufise gushigikirana naco? Nabonye abantu benshi batwawe n'umupira, atanumwe yinjira mu bwami bw'Imana. Ingingo igira umunani, Imana yanyeretse abantu banwa amaraso. Nabonye abantu benshi buzuye amaraso mu kanwa, abandi yuzuye no ku mpuzu zabo. Imana irambwira ngo abanywa amaraso, abasesa amaraso bose nta bwami bw'Imana bazokwinjiramwo, bivanye nuko bahisemo gusesa amaraso bagakora ibitandukanye n'ivyo Uhoraho yabagenye. Ivyo nivyo bibabujije ubwami bw'Imana. Ingingo igira 9, Imana yanyeretse abantu batanga ibiturire n'ababihabwa ingene ingero yabo ari imwe. Muntu uzi yuko hari ico usaba mu biro vyari byo byose ugakoresha gusabisha igiturire, ubwami bw'Imana si rwawe. Muntu uzi kutanga akazi uhawe igiturire, ubwami bw'Imana si rwawe, ubikora ubizi. Ingingo igira 10, Imana yanyeretse ababikisha ubutunzi bwabo ikuzimu mu nzira yo kurima, abarimyi. Nabonye abarimyi barima, hama imbere yuko batera imbuto zabo bamanza gushiramwo ibiheko mu binogo. Muntu uzi yuko utera ukoresheje ibiheko, nagira ndakubwire yuko ubwami bw'Imana atari rwawe. Imana yatanze yuko woshobora kurima wizigiye iyo Mana, akaba ari usenga, udashizemwo bikiranga, udashizemwo imiti, udashizemwo ibiheko, ariko ko wahisemo gushiramo ivyo biheko, ubwami bw'Imana si ubwawe. Ingingo ya 11, Imana yanyeretse abantu basenga bahenda abandi ngo n'ab'Imana. Imana yambwiye ngo ndababwire nti ko mwase guheba ivyo mupfa n'Imana, Imana irabihakanye. Muntu w'Imana, wewe wahanuwe keshi, Imana yagukebuye keshi, uranka kumva, ubona yuko ukwiye kwitwara nk'uko wewe ubwawe ukwiye kwitwara. Imana guhera ubu irakwihakanye, wiyita umukozi utari we kubw'ibikorwa byawe bibi. Imana irakwihakanye, ubwami bw'Imana si ubwawe. Ingingo ya 12, Imana yanyeretse abavuzi, aribo tuvuga abaganga. Imana irambwira ngo abaganga mwahawe igikorwa ciza, kandi mwahawe igikorwa cy'umugisha, ariko ico gikorwa mucitwayemwo nabi kubwo kwiba imiti y'abagwayi. Ivyo nivyo bibabujije ijuru, bigatuma abagwaye bacikana kandi barabo gutabagwa.
none rero muntu uzi ko ukora uko Imana yambwiye ngo ijuru si iryawe ubikora ubizi. Ingingo igira 13 Imana irambwira ngo abavyara ku rugero mubikore mubizi ko ijuru atari rwanyu. Imana yarambwiye ngo ndabamenyeshe iyi nzira yo kuvyara ku rugero ngo ndabibatangarize ntagire umuntu n'umwe azovuga ngo ntavyo narinzi. Hariho abaja kuvyara ku rugero biteje ishinge, hariho abaja kuvyara ku rugero biteje ubugegene, hariho abaja kuvyara ku rugero bamize ibinini, hariho abaja kuvyara ku rugero bakoresheje imiti y'igipfumu. Nagira ndakubwire inzira zose ukoresha kugira ngo vyare ku rugero ijuru si ryawe. Imana irambwira ngo ndakumenyeshe kugira ngo ntuzupfe utabizi, kuko Imana yifuza ko muba bayo kandi mukinjira mu bwami bwayo, ariko ubwami bwayo nimwe mubwikuyemwo mwebwe ubwanyu nyene. Abandi nabo bakoresha ivyo byose bagenda bagahendana n'abagenzi babo bagashira hasi ivy'Imana yababikije. Ivyo nivyo bitumye mutabona ubwami bw'Imana. Nagira ndakubwire inzira yose ukoresha kugira ngo uvyare ku rugero Imana yarase imigabo n'imigambi yawe. Ubwami bw'Imana si ubwawe. Harimo n'abandi bahendwa bakabwirwa ngo nibacanganye ifungurwa ngo bazirye ngo bazoca bavyara ku rugero. Ivyo naho wari usanzwe ubifungura umunsi wabifunguye wiyumvira yuko woca uvyara ku rugero ijuru si rwawe ubikora ubizi Imana yakuntumyeko. Ingingo igira 14 abantu bacina abana. Imana irambwira ngo iyo miti ntimuzoyinjirana mu bwami bw'Imana kuko mwizigiye Imana zaba yari mwanka ubugombe bw'Imana. Wewe uja kwaha imiti cyangwa ukaja ku mupfumu, Imana yambwiye ngo igihano cawe kingana n'ic'umupfumu. Ingingo igira 15 Imana irambwira ngo igihano c'umupfumu ni kimwe n'uwuraguza canke n'uranga umupfumu. Umve ndakubwire ushobora kwihumuriza uti jewe sindaja ku mupfumu kandi sindi umupfumu, ariko hakaba hariho umuntu warangiye ngo genda kurya mupfumu, hakaba hari umuntu warangiye imiti. Ivyo byose ubiharugwa ko kimwe n'umupfumu. Ivyo rero ubikora ubizi yuko ubwami bw'Imana atari ubwawe. Ingingo igira 16 Imana irambwira ngo inzoga ikarishe isa n'umusumento uhimbagura amenyo y'ukiriho. Iyo nzoga ikarishe uyinwe ubizi ko ubwami bw'Imana utazobwinjiramwo. Nimba ubona yuko woyibandanya menya yuko Imana yakugereranirije yuko iyo nzoga isa n'umusumento uhimbagura amenyo y'ukiriho. Ingingo igira 17 ibyo wishingira intahe bivuye mu kanwa kawe ukabishingira intahe ubikuye muri Bibiliya nivyo bizogutsinda. Wirabukure kumbura urafise kwigisha abandi nawe uri nyankaguhana, urafise gushingira intahe vy'Imana ariko muri wowe atantahe bigushingira. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ivyo wishingira intahe ukuye mu kanwa kawe nivyo bizogutsinda, kandi ukavyishingira intahe ubikuye muri Bibiliya. Ivyo nivyo bizogutsinda kandi nivyo bizotuma utinjira mu bwami bw'Imana. Ingingo igira 18 iyo uhariye mwene so ugasigara uramuvuga uko atari uba wongeje impururu mu izosi ryawe. Iyo uhariye mwene so hamugasigara uramwidodombera ugasigara uramuvuga uko atari, Imana yambwiye ngo uba wongeje impururu mu izosi ryawe. Ingingo ya 19 imihora y'abapfa iragabuye, ariko umwe wese azogenda amenyeshwa umuhora yapfiriyemwo. Imana ntigomba yuko umuntu yopfa atamenye, ni naco gituma agatondo umugoroba itangariza abantu bayo kugira ngo bamenye ibituma Imana itabemera canke batazokwinjira mu bwami bw'Imana. Imana iriko iratangaza kugira ngo buri muntu agenda amenya umuhora wiwe. Rero umuhora uri gucamwo udahwanye n'ubugombe bw'Imana niwo uzokubuza ubwami bw'Imana. Ingingo ya 20 indimiro z'Imana abazise ko ari indimiro z'igihugu canke bakazita ko ari indimiro z'abana b'abantu, Imana iraje ibabaze. Imana yashize indimiro zayo ngaha mu isi. Hariho ababonye yuko izo ndimiro z'Imana bozihindura bakazita ko ari indimiro z'igihugu, bozihindura bakazita ko ari indimiro z'abana b'abantu. Nagira ndakubwire ivyo wiyitirira kandi ari ivy'Imana, Imana yavuze ngo iraje ikubaze. Ingingo igira 21
amarembo y'umugisha Imana yatanze mu bihugu abantu bakayiyitirira. Imana iraje ibakureho irabe ko ayo marembo azoca avaho. Bantu b'Imana, Imana yaruguruye amarembo menshi mu bihugu, irugurura amarembo y'umugisha, ariko abantu benshi baci bayiyitirira yuko ari bo bazanye ayo marembo y'umugisha. Nagira ndakubwire, nk'uko Imana iriko irabitangaza, Imana ngo igomba igukureho, hama rero ice iraba yuko ayo marembo uyitirira aca avaho. None rero ivyo nivyo bitumye utinjira ubwami bw'Imana. Ingingo igira 22, n'abantu base ivy'Imana bagashinga ibiheko bizobakingira. Imana iraje ibarandurane navyo. Harimo abantu benshi babona yuko ukubaho kwabo uhagaze ku biheko byabo. Nagira ndakubwire, Imana yasinye yuko igomba kurandurana n'ivyo biheko, hamuheze urabe ingene bizogukingira, ariko ico umenyeshejwe ubwami bw'Imana uzobwinjiramo. Ingingo ya 23, Imana irambwira ngo ingoma zibiri ziravugijwe kandi ziramenetse. Ingoma zibiri ziravugijwe kandi ziramenetse. Ingingo ya 24, ubumwe butariho Imana irabuzanya. Nimba woba wuzuye ubwasi, nimba woba wuzuye ububi, Imana iravuze ngo ubumwe butariho irabuzanya. Ingingo ya 25, isi ni icuru mwiza irire kuko atayindi nzira. Ingingo ya 26, ninde yosobanura umugani w'Imana? Wo kuwusobanura nareke ibibi yihane. Ingingo ya 27, Imana irambwira ngo iyi ni mburi yaziriye abantu bagize isi. Amen. Mwariko mushikirizwa ubu buhanuzi n'uwitwa Ndacayisaba Renova. Inomero za telefone ni 07455561665. WhatsApp 07455561665. Umwami abaheze. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.